Baba smart. Baba smart rero reka tube turiganirira duhe n'ikiganiro abantu badukurikiye cane cane abantu bari mw'isi y'Uburundi. Mvuga isi y'Uburundi kubera ko isi y'Uburundi ikomeje gukora ibitangaza. Mu kiganiro wewe watanze kare wavuze ku bijanye n'amategeko yokurikizwa canke ukuntu abantu bokwirinda kugira amadivorce kwahukana. Hari akantu bigishije ko cane gose wavuze ati bakabanza bakaraba ko bahuje harya ngo bahuje iki ya reka ubanze turamutse kwanza uramutse abadukurikiye hanyuma uce umbwira impamvu wakoze iki kiganiro n'impanuro woha abantu ugwaruka muri iki gihe canke n'abatarugwaruka banashaka bakuze mugabo bashaka kurushinga kubera ko amadivorce ni menshi ukuntu yogabanuka. So ku mazina ni Amajwi agiye kure sinakumvise. ukampamagara ku mazina nitwa Fadina canke Smart Vava umukobwa Smart Vava ya hanyuma rero impamvu nashimye gusangiza abantu iryo shusho ni uko abana benshi ubu bariko baraba bamaye ibobo kubera abavyeyi babo. Abana benshi ubu bariko baraja kwandikwa batagira ba papa kandi byose biva kuvuga papa na mama w'ababyaye. Ugasanga umwana akakura nabi kubera ubwo bugaba bwa papa na mama. Jewe ndavuga nti kuki ntakora video nkabisangiza ugwaruka rwa none ko ariko mbona wihutira kurongorana ukihutira kubyara ariko inyuma y'imyaka 2 divorce ngizo inyuma y'imyaka 2 wa mwana ukazomba ngo mama we yaramutaye kubera papa we yataye mama we gusa ngo umwana areka abaho nabi. Ku bwanje nk'umuntu ndavuga nti sawa turazi agateka kazina muntu karahari agateka kabana karahari agateka kabakenzi karahari. Ndavuga nti kuki umuntu adashobora gutahura ko we ubwe aragateka kazina muntu we ku giti cye turekane na ziriya sosiyete bakeye ngo uyu n'umuntu wangu w'agateka kazina muntu ari mwihangane ko rugari ryango ngo uyu n'umuntu w'agateka k'abana kuki umuntu atokwiyumvisha ko nubwe ku giti cye ku muryango we ku magara ye nabi ko ari agateka kazina ku muryango we. Muco gihe umuntu amaze gutahura ko we ku giti cye agateka kazina muntu atarinze kuja muri za sosiyete azonamenya n'ingene ashoboye guhara ubuzima bwe adashobora kumenya n'ingene ashoboye kubanira sosiyete akayibera akarorero keza azonagwanya nuko abana bariko baraba bamaye ibobo kandi bafite papa na mama muga papa na mama babataye ugasanga papa ariko aharanira agateka kazina muntu ku giti cye mugabo bikamunanira kuja guharanira agateka kazina muntu kamwana yavyarana na wabo. Aho rero habayemo ibishobisho habayemo kutamenya ati uwo muntu tugiye kubana n'indi habayemo kutamenya ati uwo muntu turahuje ibisazi turahuje ibivumbu turahuje agakiza turahuje birahuje kuko iyo urongoye umugore utamuzi ukajana n'ibishobisho bya bindi babwirana mu nkoto hageze mu nzu akwereka uwo ari we ukaca usanga kumwe wabitwara n'ibishobisho ukaca usanga mu rugo nta bishobisho bikora mu rugo hakora retire sibyo mu rugo hakora ubwenge hakora yikare mu rugo nta bishobisho bikorayo mu rugo nta mpuhwe zikorayo urugo iyo ugiye kurutwaramo impuhwe usanga abana iyo wihanganye ngo urere abana usanga atandero bagira sibyo kibura ugasanga umugore ntandiragira kibura umugabo ntandiragira byose bibaho kubera ko urugo rwabayemo ibishobisho mu rugo rero hasaba retire n'ubwenge bwinshi rero muri ico gihe umaze kubona ko
ubuzima bwo mu rugo butandukanye na za nkundo mwari murimo hariya mukiri babiri, niho haho rero hariko haravira abo bana batagira bapfa, niho haho hariko haravira izo divorce. Ugasanga umuntu ntamenya independence icyo ari cyo, cyane cyane ku bagore. Nabivuze muri iyo video, umugore ugasanga ariko afata imibereho y'abapapa na ba mama yo muri za 70 na kangahe ageze muri 2021. Ibyo bintu ntibishobora gukora, sibyo? Ya kera y'aba mama bacu yari isi ihoze ituje, isi imera, isi itarandurwa n'amabombe yo muri Somali, isi itarura imyotsi iyo abantu baturira n'ibiki n'ibiki, isi itaruzura nyine akajagari. Yari isi nyine iryoshe kubaho, ariko ubu ngubu tugeze mu isi y'akajagari, sibyo? Isi y'akajagari. Icyo gihe rero papa na ba mama ngo zizane muri iyi generasiyo ya 2021 mbikunda. Rero nkavuga umugore nimba waragiye kurongoka ukabona umugabo wawe yigeze inzu y'amabuye, wewe wikwiriye kuvuga ngo niko yubaka. Vana n'umugabo, nimba mwabyaranye abana 2 3, genda ubarere, senkanje bose nicyo bayiguhereye, sibyo? Kandi ikindi nacyo wa mugore we irinde kubyarana n'umugabo ubona adasobanutse, irinde kandi nicyo basizanye, genda ubane n'uyo mugabo hama mwigane. Nawe wa mugabo we reka kubyara ku bugore ubona ko atagahunda umufitiye, umugore ubona ko umenga ntibuzobana ntibuzosazana, we mubyara kumurondera kwiwe. Genda mubane mwigane, mubone ko muzoba ababyeyi beza, icyo muzoba abapapa beza n'abamama beza. Mwabona ko kwitwa papa bibabereye, mubyare hama umwana mumurere mumuhirero, mumukuze, mumwereke isi y'ahazoza n'abera akazo keza bazabyara n'abazoba bamwegereye. Turaraba abana benshi bagwaye kwashi, bagwaye sutana kubera iki? Kuko abapapa na ba mama bababyaye. Hari umugore ngaho Igitega yataye umwana w'amezi 7, aramuta ngo kubera ngo umugabo amufashe nabi, aho kuvuga ati reka ngende ntwaye umwana, ahubwo umwana yamufashe amuta mu nzu, yitekerera impundu abaniza atwara umwana atamuntu. Kumva umwana zikiza amafuti yapa, umwana bamutaye mu nzu, kapasiyo yaragiye kuri garasi, umugore ataye umwana arigiye. Baramubaza we n'ibiki wataye umwana, umugabo afashe nabi, kubera bagiye kubana bataramenya ko bahuje ibisazi, k'ibisazi byabo bimwitira. Bya bindi bya Sheri Shushu twagiye muri Leta Sivile, aho pesa watubana, urumva umwana niwe ariko arazirika ivyo atazi. Ibi bintu rero leta yari ikwiye kubidufasha, imbere yuko bagirisha Leta Sivile abantu babanze babareke bagende babane nk'umugore n'umugabo. Ivyo Leta Sivile rero barabireka, kandi bamanze babareke baje kuri planning familiale. Icyo planning familiale bakirekure ku nkumi n'imisore, muri ico gihe bazoba barinze abo bariko baravuga bati abapapa, abo bana bariko baratabwa, abo bana bariko barapfirwa bakicwa, bazoba barinze. Planning familiale bareke kumva yuko umenga ni umugore n'umugabo gusa bubakanye, kuko inkumi n'imisore bariko barakora imibonano mpuzabitsina kandi batarabana, ari nabo bariko baravyara abo bana bagira abapapa bandikwa ngo pere ekole. Planning familiale rero barakwiye kuyireka ku nkumi n'imisore bakuze imyaka 18 kugira ngo birinde abo bana ba pere ekole. Ni iciyumviro cyane, ntabwo mu byiyumviro bya demokarasi kandi ni independence, kuvuga umuntu icyo yumva agomba akagisangiza abandi, kandi umuntu kuwupuza ziza amakosa. Kandi murazi ko nimba ari umukuru w'igisagara ca Bujumbura, nimba ari umuntu ujejwe amagara y'abantu simuzi, uzurasohora akajwi muramwibuka yaravuze nti abana bandikwa kuri ngo pere ekole, ivyo bintu ngo bihagarare. None ivyo bintu by'abana bandikwa ko pere ekole bizohagarara gute? Inkumi n'imisore y'igihe bakora imibonano mpuzabitsina gusumba umugore n'umugabo bubakana, abo bana bazohagarara gute?
sawa uwo mwana natagenda kumwandikisha muri leta kubera ko baca bamusaba papa atawuhari azamuvyara mutima inyarara azamuvyara mutima wese azamuvyara aje kumukorera muri Tanganyika ahangwa hose none bimeze ute bo ico mbona okay reka ngiye gucira mu banzo buguheze kiba rero ico mbona nk'umuntu nuko abantu generasiyo ya none twomenya yuko agateka kazina muntu ari wowe ku giti cawe tutararinda kuja kurondera za nzenya za sosiyete zatorwa n'abantu bijejwe mugabo buri umuntu wese amanza amenye ko agateka kazina muntu ari ku gatwe kiwe kwanza ubwa mbere na mbere amenya ati ntegerezwa kwitwara gutya nimvyara menya umwana ndamutwara gutya nindongoga umugabo ndamumenya ndamutwara gutya n'umugabo bikabuka ntegerezwa kwitwara uko umwana nzobyara ndamufata uko n'umugore nzamufata imbere yuko tumanza kuja gushaka amategeko kuko n'abariya nabo n'abantu kandi nabo bafite ingo zabo kandi nabo baharanira agateka ka muntu mu ngo zabo eko kurondera umukuru ukuruta si bibi kuko umwana arondera imbere kumuruta ariko mbere na mbere yuko uja kurusha bariya bantu manza mwihereko ndetse umwana namusenderezwa kumurera uyu mugore namurongoye ntegerezwa gufata urugo rwanje neza uyu mugabo namubwiye ko ntegerezwa kumubaha muco gihe tuzosanga turiko turapfunguza n'uburuhe kuri bariya bantu ngo ubuteka bwazina muntu ngo ubuteka ngo bw'abana ngo ubuteka abagore tuzosanga turiko turapfunguza sirikirasiyo zabo birukanga mu ngo kandi tuzoba turiko turapfunguza na ba bana ba empereye abantu tumenye ico turico si ngombwa ngo umugabo mugume mubana kandi ubona atakubereye kandi si ngombwa ngo mubana n'umugore ubona atakubereye no kandi abana bariko bazira amafuti y'abo bana abana bariko bazira ivyo batazi nico navuze ari umuntu yaramvugiyemo ntuzenya okay navyumvise reka rero ndagushimire kwanza igituma nashatse yuko burya tuganira kuri ibi bintu z'ikindi nuko wewe watanze ikiganiro nakibonye uvuga ku bijanye nuko abantu bihuta ku bana bita mu kaga uranyumva cane bijya bintu nasanze ari byo kuko abantu b'ubu benshi batwagwa n'ibishobisho hanyuma bakihutira ku bana batabiteguye bikabaviramo divorce niyo mpamvu ubona n'abana kwangara abana kugura nyine uburere bwa papa na mama niyo mpamvu nk'uko bivuze abagize divorce usanga abana bagiye ku muntu umwe mw'abo bantu mwari kurera muri babiri adafise ubushobozi bwo kubitaho kubera ko ubushobozi bwasanzaye hari igihe mama agabuye ubutunzi cyangwa ugasanga umugore arongowe ku wundi mugabo ugasanga umugabo arongoye uwundi mugore mufise umwana umwe babiri batatu bane batanu 10 ubu urabona n'abasaza baragira ama divorce kubera ko uwo muntu n'uwundi nk'uko babivuze babonanye bakamarana indwi baganira nta no kwezi bamaranye nta n'amezi angahe bagaca baja inama yo kuja gusezerana kugira mariage bakagira bibi kumbure nta uzi iki ibishobisho wewe wavuze ati byiza nukuri bobanza bagafata umwanya wo kubana nimba bashimanye bakamarana n'umwaka umwe n'ibiri n'itatu bigana bakazobona kuza gusezerana bamwe ati ibisazi birahuye niko bavuze kajya akantu kanwengeje cyane ibisazi bimitinga kabisa iyo utwawe n'ibishobisho ushaka gutwarwa n'ibishobisho hanyuma ugasanga wa muntu umuje muhira ingeso ziwe nimboregwa anywa itabi utaruzi ko anywa urumogi utaruzi ko ari indaya ni indaya utaruzi yuko ari umugore
yavyaye abandi bana ugasanga afise abana batatu ku ruhande canke babiri canke afise umwana ntavyo wari uzi waramaze kumutwara mw'ico gihe rero mutaragira mariage ushobora gusha udesida ati kumbe warampenze mariage ushuyireka n'umugabo nuko mukaza kubana kumva ugasanga nabo nyene kumbe hari ibintu yari yarampishije ntari yinzi ingeso zikaba zirubutse ingeso zubutse rero biroroshe cyane yuko ingeso zubutse muca muzitira mutaronekwa mariage mukayireka no kuri divorce ntizikenewe aha rero je vyatumye nca ndakurondera ngo tuganire kubera ko abazungu babana imyaka nk'itanu canke 10 bataragira mariage kubera batinya ama divorce kubera kwihuta baramarana igihe bakabana ni girlfriend bakavyarana n'umwana ari girlfriend umwe babiri ari girlfriend yabona number 1 to number 1 ni fresh bagaca bagira mariage hagiye usanga na hariya bitameze neza bidahura aho bose usanze bidahura aravuga ati je ndabona hajya ahantu wapi canke ti wapi urumva nashatse gukoresha imvugo izimije ndaza abantu badukurikira baba bashaka babona vyinshi babaje no hari n'impamvu baranakizi barazi barabona ibyo kuraba nuko rero bamaze kwigana bakaganira bakamarana igihe bakamenyana neza bagati okay ndabona ko ari sawa ingeso birahura bagaca bagenda bagasinya nta mutsi wishibere umwanya ubukihari ibintu byo kwihuta abantu b'Imana je ndagushigikira iyo ntibavuze abantu bihuta nibo bita mu kaga baba bariko basiganwa n'iki ntaguciriye kera umukobwa wahita wumva mu myaka 18 mu myaka 20 siyo mariage bakoresha dusezerane tuzosubira ikiganiro ejo sibyo bakunzi banje mwavyumvise rero murabona yuko hariho ikiganiro tuzokigarukako gusa ndashimiye wewe wariko uradukurikira bivanye no kumwanya uciye umugora uyu smart vava jewe ndahari kandi mu by'ukuri nzokwama n'abategura ibiganiro nk'ibi kuko ndazi ko mubikunda intumbero mwayibonye ko ari guhana ibyumviro ku bijanye n'ukuntu ingo zogenda neza z'ubu ubona ko zisambagurika ku bwinshi nariko ngira deba ku kiganiro yakoze uyu munsi yerekana yuko ho banza ko imyaka mikeya yo kubana abantu bataraja gusezerana kugira ngo bashobore kwirinda ingorane zose aho zoturuka ahariho hose murakoze my name is Daniel Mugisha ukeneye kuduterera icyumviro canke ushaka ko tugushira mu kiganiro nawe uterera nyandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 358 hanyuma 46 58 31 ndasubiramwo inimero yanje ya WhatsApp ni akamenyetso ko guteranya canke please ugaca utangiza ikode 358 ugacubandanya 46 ugakomeza 58 ugakomeza 31 314 Daniel Mugisha kuri Facebook nizo kuri YouTube Daniel Mugisha kuri Twitter Daniel Mugisha Imana mw'ijuru ibane nawe.